Umutekano si umutekano w'abarasa gusa, oya n'umutekano muri byose na hose. Nibi byose byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'umutekano mu bindi ubuhungabanya, kuko leta ibuza amafaranga ikoresha. Ivyo tuvuga byose ibikoresho by'ipolisi, ibikoresho by'igisirikare, guhemba abakozi, kugura imiti kwa muganga, kugira ibiki byose bibyanse, umutekano ubuhungabanya. Hano twavuze ko tugira inama abashami ya none ko tugize inama hakaba harimo n'abacamanza bo muri education, abo mu burimyi n'ubworozi n'abaganga, hari bihuriye n'abakaruro gatoya mu mwaka wa 2020 twarishe amariyere y'imiti ya gratuité ndetse miliyari 70 70 miliyari yaramariyere. Hanyuma ikibabaje tugiye kuverifya dusanga kwa muganga nta miti babaha, bari mugo bafaktiye ayari yarishwe mugo ayo mariyere miliyari 70 yaje kwiyongera ku yandi mugo abenegirwa batubwiye terega kwa muganga ukwije facture umuti wa 2005 arenga 2005 nta muti baguha, tubashobora ngo genda kugura hanze. Tahanze ni hehe aho bafite amafarmasi, bashaka kugira ati mugenda muri farmasi, yigera muri farmasi wa muti wari kubasahiriza kuri abantu babavyeyi bibungenze n'ababana batarakuze imyaka 5 twategezwa kuhabwa ku buntu, mugata ari ku buntu gucyo gusa kuko si vyimeza leta niba yaguze. Tugaca dusanga tuko tuvyimvya imifuko y'abahungu twari tuzi ngo tuko turakora, aho usanga ari abapfuye kubera babuze bya 2 cyangwa 3 ari byo nyine nshobora yavuze ati reka ndamire aba bantu ba mikoro ashobora kuba bayabaye mugabo abantu bakunda kugwaragurika tuborohereze. Muca mu kungera bibabaje n'amafaranga twoyegeranya tukayaronka yose tutagize governance kugira tunganye neza iby'igihugu burya n'umutekano ushobora guhungabana. Kuko ndiko nabira mugiye kuraba munyameramawe murabizi raporo na rose z'abantu bapfuye n'amaksida doruraje ni benshi, ni benshi uri kuraraba ni benshi cyane, baharugwa mu mirongo hafi jana. None abo bose iyo abatwa discipline abagendesha imodoka bakaba discipline abose bopfa ko hari abagendesha imodoka bazigendesha umenga ntibazi n'ibyo barimo, sinzi ukungene nizo permis bazironse ngira ngo cyose no kusubiramo turabe neza ko babironka biciye mu kuri. Kwa muntu ubona ukungene ariko aragendesha imodoka ukavuga ati wapi. Ibiro bya governance turabe neza ukungene twese tubyitondera kuko birashobora guteza izindi ngorane, ama consequences ugasanga abaye nuzi defense yo kutumarira abantu. Cyose ni kugenda tubiterateranya umuntu wose inkuru ayitange hakiri kare twira tubikorereko. Ibi rero bya governance nibyo mvuga cyane ko nabyo nyine harabo bizotirimutsa by'intwari bereye, harabo bizotirimutsa kandi n'ukuri anya nta kigongwe kuri fraude, nta kigongwe nirinyeruki fraude yariyo yose, iba fraude ya douane, iba fraude y'amakori y'indani na makori y'amakomine cyangwa ya meri, ugize ko fraude nta kigongwe kwese. Ibyo kandi mugende mubyumvise neza, abajejwe intwaro mudufashe ducungane kuko aba fraudeur bataji wanyu ku mitumba no makarati wanyu nibyo ba fraude bifraude no byose niho babijandariza n'amanyanga yose bakora. Hari ikibazo kandi nk'abajejwe intwaro ngaha mu muci mutegeza kudufasha abantu badakoresha twa tumashini baratubahaye, mudufashe kubacunga kuko murazinanye abadanaza murazinanye kandi hajya nuko rudakurikira byari byoroshe mugabo umva twirabira hirya kujye n'ibya obere nta bya obere bihari n'iby'igihugu twebwe nk'abajejwe intwaro n'inyamiramabi bijyashobora kwifata mu minwe twebwe nyene kizire gusa ko umuntu tumurenganya mugabo wo dufashe yihenze na gatonya kaja muri ibyo byo gufroda nta kundi nirinye ruje cyo kimwe n'unyuruza amafaranga y'igihugu itunga ry'igihugu bayakoresha uko bishakiye ibikunda nabyo nyene. Kandi biramuramaze kumva neza ko nanyisho mukuru w'igihugu yamaze gufata ingingo kuri ico oyi kandi ntabanduka bazogirirwa ikigongwe mugabo banze bashirirwa imanza
jewe mu batanga ikigongwe sindimwo nabivuze ndabisubiramo mu mamisiyoni mfise nka ministre w'intérieur de commission de sécurité publique ibyo gutanga ikigongwe ntibirimwo genda musoma amategeko yose n'amabwiriza ntahahari rumba namwe mwaje gutanga ikigongwe je nanje atabasha mfise muzaba mumpemukiye genda musoma amategeko n'amabwirizwa yose nta hantu na hamwe ko umushikiranganji rimwe na hagati mu gihugu tembera rusange n'umutekano mu bisata byose bibukukira ko rutanga ikigongwe muguza mva naka ngo urumva ngo bari kwasaba ikigongwe igikongo cyo kujaye birimo bashaka tunga amategeko n'amabwiriza tureruze mibwirizwa kumwe ryanditse rivuga ngo warahanwa ego ahanwa naje imbere y'ubutungane bamwejeje sawa bagasanga ico caha gihanishwa amande bamuca ayo mande bagasanga gihanishwa igipfungo apfungwe gihanishwa ibindi bikorwa abikore niba harura neza bagasanga agiye mu rwego rw'abagira ibigongwe n'umukuru w'igihugu murazi ko ari umunyakigongwe y'amarabo kumwe napanga akarere akabagira ikigongwe abagira ibigongwe mugabo jewe ntacyo nzosaba ku telefone ambwira ngo biki nabe n'igihugu wabyumve ntacyo uwakoze icaha nagikore acemange ko nta mubeba arimo ico nemera nuko umukehabwenge arafise irresponsabilité pénale uwo twamaze kubona ko umukehabwenge mu mutwe zakoranyeko cyangwa yapfutse nyene ari kidebire gutyo nyene ntunamupfunga ntunamufata kuko naho umufata nshubugiye kugira icyo hundi bambwiye ko imurambya hari abantu batemaguye ibigori usanga harimo umunyamurage yanyaguye ibigori bya bene gihugu aragenda arahanyagura n'umutima muba arahanyagura bagiye kumfata basanga ngo n'umurage ubwo nabwiye ati umurage arekise kuvuga umukara afite ubwenge ko tumatondera abahinga badufasha ukungene urubanza rwiwe rukogwa mugabo wose umukehabwenge burya umurage oya kwera umurage burya se umukehabwenge arashobora kutavuga mugabo none ako kantu kamuje mwo kuja kubihanyagura we ako gatima kazanye he erego uri kurahana n'ibyo byose nibyo bahana biri l'intention kuko intention itarimwo ntadushobora kugira rero niko ndavuga ko tucungere ibintu byose ko bigenda neza ejo bundi ariho ibintu bya viole byavuzwe kandi no ngaha viole tube abavyeyi kuko utwe je ndi nk'umushikiranganji uri musanteri uri chef de quartier chef de zone Nyamiramabi inde turabavyeyi imwe wese ku rugero rwiwe ujya mwana baviyoye menya ko ari umwana wiwawe umugwanire nk'uko ugwanira umwana wiwawe harakagezo katangiye kuyitarira mu batware bo mu makarisiye no mu nuze bo ku nzego z'ibanze baca bagira aranjema reka tuvugane ariho umukobwa umenga arakuze baca bavugana ngo reka tuje dupanga ukungene ngo uzoca guha n'inkwano ngo tuje tubiheza kandi bashoboye dokatsiye ni watunga urutoke n'abakuru b'imitumba kuko nta kintu nakimwe kibera ku mutumba umukuru w'umutumba atabazwa ico mugene mucumvise neza nta kibera kuri muri quartier je doka tatazobazwa aha rero ni naho nyine nyeruje kweri mugende muvyumvise neza abakuru b'imitumba mugende muvyumvise cyo dokatsiye mudufashe abantu bose bakora ivyo byaha bafatwe aha rero kandi ni bya bindi tugaruka ko dushire hamwe inguvu iby'igihugu tubitunganye neza umwe wese ku rugero rwiwe kandi biroroshe Nyamiramabi umwe wese avuga ati jewe ku ruhande rw'iwanje aha naho Yesu Kristo yazakambaza no mwishura kandi agacagenda bayikomveye